cacu ciza ci Burundi, namwe banyavyubahiro mwese muri hano turabahaye amahoro y'Imana. Ku mazina banyita Alphonsine niyo nkuru. Twebwe twaje ngaha tuzanye projet yo kubaka igisagara, hanyuma muraduhezagiza itongo, muraduha biro ishobora kudufasha. Hanyuma twaragize ikibazo kandi ikibazo gikomeye, ikibazo tugiterwa na biro mwaduhaye. Iyo biro kuba n'ibikorwa bitaratangura niyo biro yabikoze. nawe niwerekane ko ufise umutari, niwerekane umutari Fabrice nawe urabizi, arabona guhabwa serivisi utaraheza kubaka ubundi uramaze kubikora hariya buri wari yabikoze ntibashobora adokenga dushobora kuronka atrevision yatitwe utaratanga rero icyo twakoze n'igiki baraguhaye provisoire mbere n'akavuga idere zihenze n'utarubaka tuzoca tukaba sibyo petrolera gusa kwese karibese zikavuga uko nyene iti muce mubabwira rende zihenze n'akarura tuzoca tukaba aho kuba muca musaba atrevision definitive yakwizahirika haditse kuzoroka Nyandicubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza ci Burundi, twarahagaritswe. Twebwe ntitwigeze duhagarika ibikorwa, twarahagaritswe kuko tumaze umwaka n'ukwezi dusaba autorisation de bâtir na viabilisation. Sinzi ko ikete ryoba ryarabashikiriye rivuga ko tugomba kumenya, kuko murabona abagwizatunga ntibashobora kurungika amahera bataronse garanti y'amafaranga yabo. Nyanicho umuntu azahamusoneka ngomba kwemeza ntagira ifaranga na rimwe akeneye ko utangura muri iki gihugu abameze atunga abahanze bose b'ingano araza ntamuguru agira ifaranga n'abajya bajya mu bose ngo tubagurire umutaho twegere itongo natwe no mutaho wacu mbere rero mutavuga uti reka tuje hamwe naye muza n'itongo agatutara narazo n'ivyo twari kumwe mutwakira mugabe ivy'irya projet ntavyonze. Ego twari kumwe baza kubafata kwanza ujya muzumuri wakati ya kwamba wende kuzoya ego nono musi bari kwendo ego nono musi yari kanuka hariho umwisha kwamenya umwe ego nivyo akakangura kugira bitanu aka amasoko atanga mu mahera y'abandi y'abadata hanyuma rero niho yaciye yandika saba wa attribution definitive ya gito sinibita hanyuma cyasanga nta faranga rimwe rucaka mu Burundi muganda yitwa Kayanza Kayanza imuhanga nawe yaraje wagira yuweke mwishuri y'ikaganza acafata mahera yawe itoko leta y'amara yabitaye hagati yarabira mahera fyezo no musi ntabasura kubona imuhanga none ukwamaza kubona ivyo bintu byose ndabaye rero ndamaso ya nosura no kutokiga leta bitabwe icyo gituma rero ube iki kibazo ndagi sinako ndagishimye nabo cyane kujya abanyamutare baraza bagasinya kubona bakavuga bati
créer société mixte izokwihuta leta n'uwo muntu bariko agaca bagiye kurondera amahera azoha iyo société mixte n'umutahari bazowutanga agaca yigira agaca muri banki komerciale miliyoni amajana atanu z'amarundi ngaha mu mabanki komerciale agaca agenda himba ya société yigera ikora wewe ari kugira ngo uwo mutaka umupfuka amahera kuyengu agashobora kuko umasi ya société birashobora hanyuma abo bonye ni kuyagaca usirafona izorana nitubiza mu mutare ndetse n'abahagarika bariko baraburana babaza cyane uburana n'ukuri cyaho nyereka asifana rimwe wewe wamuye hari mugabo nitubaza kwa jamushimije urubanza kubera iki bari baramenyereye kera abafonksiyonere ba leta akanwa bati rero hariya mu Burundi biriwiti ngo tugende twirire twigire biriwiti urero barakabiri rero namwebwe umwana munaza ko ninde byakera hari ikindi kintu batumye bararungitse kirikurumu kugira ngo leta irabe ko ivyo bariko barasaba si mandatori, leta nayo ihindure uko ikora kugira ngo babibahe ibikorwa bitangure bari babirungitse. Kandi naje narabirungitse kugira ngo mubyihweze neza, hanyuma bobo bavuga ko ivyo banditse atari mandatori, mwebwe murabe ivyo nk'igihugu cacu ivyo tubera vyiza ni byo zana iterambere rirama kugira ngo iyo kontra isinywe ibikorwa bitangure.